Inshuti bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu. Nifuje rero kubabwira ko kugira ngo mumenye Imana yacu ni nziza. Imana yacu yaraturemye. Mbega Imana twayimenye gute? Imana twayimenye biciye ku mwana w'Imana Yesu Kristo. Hari ijambo canke igice ca Bibiliya kiri mu vyanditswe na Yohana, mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, kiri ku murongo wa Yohana 3 akarongo ka 16, niho havuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ni Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese ntaze apfe rubi ariko aze ahabwe ubugingo budashira. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo nta rindi zina twahawe dushobora gukirizwamo kw'isi no mw'ijuru atari muri Yesu Kristo. Ibyo tubisanga muri Yohana mu vyakozwe n'intumwa 4:12. Vyiza umuntu wera ku karongo k'10. Turabandanya. Uwo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawushika, we yavuze ati ntawushika kwa data atanciyeko, ntawushika kwa se atamuciyeko. Ivyo navyo tubisoma muri Yohana 14:6. Turabandanya muri Timoteyo wa mbere. Ibaruwa Pawulo yandikiye Timoteyo ya mbere, igice ca 2:5, naho hatubwira ko nta wundi muhuza hagati y'Imana n'abantu atari Yesu Kristo. Uwo Yesu Kristo niwe muhuza ari hagati ya Imana n'abantu. Ego nabyo murashobora kuvyisomera kuko nabahaye umurongo. Hanyuma muribuka ca kiganiro nigeze kubabwira, Nikodemu, umuntu yize ivy'Imana kandi yari umuntu yubashwe muri Isirayeli igihe ca Yesu, yagiye kuraba Yesu kugira ngo amubaze ati mbega ibintu bimeze gute, nokizwa gute, vyogenda gute? Yesu yaramubwiye ati utavutse muri mwemu no mu mazi ntashobora kugera mu bwami bw'ijuru. Ego kuvuka ubwo buryo biva mu kwizera, ukaheza ukabatizwa, ukagaragaza ko wizeye. Ego turaza kuvuga no mu majambo akurikira. Ego kandi uwo Yesu mwumva yaje mw'isi kugira ngo umwizera wese ntaze apfe rubi. Uwo yaje mw'isi, kandi aje mw'isi, mw'isi nayo ikizwe nawe. Ivyo tubisoma muri ico gice nyene ca 3. Umuntu abandanije, ndabararikiye mwese kuzosoma ico kiganiro Yesu yagize na Nikodemu, kuko ni kirumara. Yego. Hanyuma ikindi naco, nta muntu yigeze kubona Imana, twamumenye ku bwa Yesu Kristo. Kandi uwo Yesu Kristo niwe w'ukuri, uri muri Yesu Kristo, uri mu Mana y'ukuri. Nico igisomwa cyo muri Bibiliya kitubwira. Yego. Twarumvise kandi mwarabisomye ko Mose yabonekewe ni mu gisaka caka umuriro, yumvise ijwi rivugira mu muriro, igisaka akabona umuriro ariko ndikishe. Iyo Mana yamubwiye ngo ndiho, kuko yarabajije ngo yitwa nde. Yesu yaravuze ngo jewe ndiho.
nashaka kubwira gukebura wowe uriko uranyumviriza, hariho koko izina ry'Imana ndiho, ariko kandi hariho n'ayandi ishirahamwe ry'abahakanyi ry'abantu bagendera mu bintazi ryitwa ngo ni I am movement, ni ukuvuga ndiho umuhari wa ndiho canke I am activity. Iyo rero uyu muhari ufise ivyicaro muri Amerika, ariko henshi uraserukirwa. Ntimuze rero mubitiranye n'iryo zina ry'uhoraho Imana yatubwiye nyene ubwayo, canke yabwiye Mose iti ndiho. Turabandanya kugira ngo tunoze aya majambo nk'uko twabivuze. Ego Yesu yidondorera, yaridondoye aravuga icamuzanye muri Luka 4:18 ko yaje kubohora ababoshwe, ko yaje kudutabara. Muravyibuka ayo majambo tuyasanga no muri Yesaya 61 akarongo ka mbere n'aka kabiri, no muri Yesaya 42 akarongo ka gatandatu gushika kuri ndwi. Ego ndanezewe rero no kugira ngo mwumve uwo Yesu uwo ari we. Uwo Yesu ni Imana ikomeye, ni Imana nk'uko tubisoma muri Tito. Ego hanyuma turashobora kuraba n'ikindi gisomwa, hariho n'ikindi gisomwa kiri mu Batesalonika, handitse ngo mu Gifaransa handitse ngo que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. Ngo Imana y'amahoro nibaha amahoro ibihe vyose kandi mu buryo bwose, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Ngo Imana ibahe, umwami cyangwa umwami Yesu abahe abane namwe ibihe byose. Ego ibi tubisoma mu Bitesalonika, mu ibaruwa ryandikiwe Abanyatesalonike rya 2 igice cya 3 n'akarongo ka 16. Ubu Yesu ni Alpha na Omega. Rero tubisoma mu Vyahishuriwe Yohana, kuko Bibiliya yose ivuga Yesu. Bibiliya ivuga Yesu kuko twebwe niwe twakijijwe, niwe yatuzaniye agakiza. Twari abo gutsindwa n'urubanza, kuko twese twagaragaye ko turi abanyabyaha, ariko muri Yesu niho ibyaha byacu biharirirwa. Kandi Yesu ntiyaje guca imanza, yaje kugira ngo umwizeye wese abone ubugingo budashira. Nawe uyu ni umwanya wo kwizera. Kumbura afise ikibazo cyo kwizera, ariko wibwire Yesu azoguha kwizera. Twavyumvise ngo utavutse mu mazi no mu mpwemu ntashobora kuba mu bwami bw'ijuru. Ni ukuvuga ntashobora kunezera Imana. Ubu rero ni umwanya kugira ngo nawe utangure kuvyiyumvira, ubifatire ingingo, ubatizwe mu mpwemu no mu mazi. Nuko Yesu abahezagire. Navuze mu ncamake ivyo twasangiye, kandi aya majambo makuru yaraye. Abanezerewe nuko ubwiza akanya n'umwete ugafata umwanya wo kuvyumviriza. Yesu aguhezagire. Naho ubutaha rero tuzosubira kubonanira ngaha kuri uyu murongo vuba, kubera muri ino minsi Imana yashize ibintu vyinshi ku mutima kugira ngo dushobore kubisangira. Bishobotse hari abo twahanye isango ko tuzogira ibiganiro muri iyi minsi, nabo muzobabona. Reka ntoye gupfundurura agaseke bene ko batarakadushikiriza. Nuko Yesu abahezagire.